Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Inshuti bakunze bibiganiro bica ku rubuga rwa SAVEUR divine, ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabipfuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2022 guzobabera umwaka mwiza w'amata n'ubuki. Nezerejwe no gusubira kuganira namwe muri iyi ntango y'umwaka. Ubundi abantu benshi bubaha Imana, uku kwezi canke iyi minsi ya mbere itangura umwaka dukunze kuvuga ngo ni iminsi yo gushimira Imana. Gushimira Imana ibyiza byose Imana yagiye idukorera, haba mu buzima bwo muri kahise, haba no mu byo yadukoreye mu mwaka ushize. None rero nagomba ngo twongere twibukanye ko gushimira Imana dushobora kuyishima canke kuyishimisha dukoresheje uburyo butandukanye. Umuntu ashobora gushima Imana apfukamye asenga, umuntu ashobora gushima Imana mu buryo bwo gutanga ishikanwa canke amaturo. Uyu munsi nagomba ngo turabire hamwe gushima Imana dukoresheje kuvuga, gushimisha Imana, kuvugisha akanwa kacu. Dusome amajambo y'Imana dusanga mu gitabo ca Zaburi ya 63 umurongo wa 5. Haravuga ngo umutima wanje uzohazwa nk'uriye umusokoro n'ibinure, akanwa kanje kazogushimisha iminwa inezerewe. Haleluya. Akanwa kanje kazogushimisha iminwa inezerewe. Hano nagomba ngo dusubire twibukanye ko gushima Imana tubukoresheje kuvuga amajambo dushobora kuyishima tubwira umuntu umwe canke tubwira abantu benshi. Dushobora gushima Imana mu kuvuga ibyiza Imana ikora turi mu rusengero canke ahandi hose atari mu rusengero. Igihambaye nuko dukwiye kuba abantu bashima Imana kandi tukavuga iby'Imana yadukoreye tunezerewe. Namye nitegereza mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 29 uwitwa Leya yarashimiye Imana. Leya yagize ikibazo gikomeye cyo guharikwa, kandi naho ari we yari umugore mukuru ntabwo yigeze akundwa. Ariko rero Imana nayo Bibiliya itubarira ngo umugore mutoya ari we Rakeri Imana imugira ingumba, ariko Leya we adakundwa Imana imuha kubyara abana. Mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 29 ku murongo wa 35 abyaye umuhungu agira 4, yongera gusama inda
abyara umuhungu, ati ubuho ndashima Uhoraho, nicyo cyatumye amwita Yuda. Ati ubuho ndashima Uhoraho. Rakeli ntiyari bwabyara umwana n'umwe, naho ari we yakundwa. Arabye iby'Imana imukoreye ikamuteturura. Haleluya! Umuntu wese muri twebwe ashobora kwiyumvira ku by'Imana yamukoreye. Hari kumbura amageragezwa tuba twaraciyemwo mu mwaka uheze, mugabo Imana ikatugirira neza, ikaduteturura mu bantu. Twitegereje rero iby'Imana yakoze, ni byiza kubivuga. Umuntu akavuga ngo ubuho ndashima Uhoraho. Gushima Uhoraho, gutegwa canke kuzanwa nuko hari icyo Imana yakoze. Leya ashima Imana kuko hari icyo Imana yakoze. Ariko kandi gushima Imana gushobora no gutegwa nuko umuntu agomba kwereka Imana ko atahura igikorwa gikomeye yamukoreye, haba mu by'agakiza canke no mu yindi migisha Imana yamuhaye. Nariyumviriye ku witwa Zakariya se wa Yohana umubatirizi. Usomye mu gitabo canke mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka mu gice ca mbere, ugasoma uriya murongo wa 68, havuga ngo nigihe Zakariya yarariko arashimira Imana, avuga asemerera, abwira bariko baramwumva ati umwami Imana. Luka igice ca mbere umurongo wa 68, umwami Imana ashimwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendeye abantu bayo ikabacungura, kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusavyi wayo. Yarazi icyo uwo mwana avutse aje gukora, kuko yari yarabivuganye n'umumarayika yamusanze mu rusengero ariko aratanga ikimazi ku gicaniro. Yibutse rero ibyo bavuganye, akabona na nyamwana avutse, ashimira Imana ko Imana igendeye abantu. Natwe turashobora kwitegereza iby'Imana yakoze aho duherereye, haba mu bihugu byacu aho duherereye, haba mu miryango yacu aho duherereye, canke mu mashengero dusengeramwo, canke mu makartier tubayemwo. Umuntu akitegereza agasanga Imana yakoze ibikomeye, itabikoreye umuntu umwe, ariko ibikoreye umugwi w'abantu, canke ibikoreye igihugu cose. Zakariya ashima Imana kubw'icyo Imana ikoreye abantu, ariko ntiyabivugira imbere mu mutima, arasemerera, aravuga. Dushobora rero gushimira Imana tubibwira umuntu umwe cyangwa tubwira abantu benshi, mugabo tuvuga ibikomeye Imana yakoze. Ariko kandi dushobora no gushimira Imana tukabibwira umuntu umwe cyangwa benshi, iyo twitegereje ingene Imana ishikije amasezerano yayo. Ibyo turabibona ko ari nabyo uwitwa Simeyoni yakoze. Nawe nyene igihe Kristo Yesu bari bamuzanye mu rusengero kumugenza uko imigenzo y'Abayuda yari iri. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka mu gice ca 2 ku murongo wa 25, nawe nyene yashimiye Imana ibikorwa bikomeye Imana yakoze. Hano haravuga ngo kandi Yerusalemu hari umuntu w'umugororotsi yubaha Imana yitwa Simeyoni, kandi mpwemu yera yari kuri we, yararorereye uguhumurizwa kw'Abisirayeli.
yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajanwa na mpwemu yera mu rusengero, ababyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ibyagezwe wari uri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati, databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe. Hari ivy'Imana rero yari ikoze ishikije isezerano yari yaramusezeraniye, maze ashima Imana. Natwe tuzohore dushima Imana, twibutse ivyo yakoze, ari ivyo yakoreye abantu benshi canke umwe, ari ivyo yadukoreye twebwe nyene ubwacu mu bugingo bwacu, canke yishuye amasengesho yacu, canke ashikije amasezerano. Imana yo mw'ijuru ibahezagire, dushimishe Imana, iminwa yacu inezerewe. Dusenge. Mwami Imana, ndagushimiye ku vyiza byose wakoze, no kuba waruguruye urugi ubutumwa bwiza bukavugwa biciye kuri urubuga rwa SAVEUR divine, navyo nyene ndabigushimiye. Shishikaraye kugendera abantu bawe mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.